Sawa. Mm, Dushaka gutangura ikiganiro rero hanyuma ndakuramukije amakuru yawe. neza. Mbanze mbwira abantu bankurikira uwo mwana mubona hano ni utwo tuva ku telefone ni umuvyeyi w'uyu mwana mubona. Murabona ko ari umwana mutoya. Uyu nyina wiwe ashaka kumukingira muri make. Nyina wiwe ari mu bihugu by'Abarabu kandi ntashaka ko umwana arungikwayo mugabo umuvyeyi we wundi ngo yoba agomba kumurungika mu bihugu by'Abarabu. Ni ukuvuga yuko rero nk'uko mubibona murabona ko ari umwana kandi ibihugu by'Abarabu murazi ko ari ingorane nyinshi. Ibi birasaba yuko rero amashirahamwe asafirisha abantu muri Arabiya uwuzobirenga ko uwo mwana akemera amanyanga yo kumurungikayo azobaga yifasha. Madame nimba unyumva reka mbanze ndakuramutse hanyuma tujye ku ijambo wibwira abadukurikiye n'uwo mwana umuvuga ahari hanyuma uvuge n'ubutumwa ugomba gutanga. Yego ndakumva. Mm, Nitwa bande? Amarero jewe nitwa Habonimana Azira. Uruwahe? Mbaho ntara Cibitoke komine Rugombo. Amajahe neza neza kugira ngo mva hariho. Rya kabiri kubarabara rya Gurupemu. Mhm. Ikibazo rero mfise, Mm. je ndi mu bihugu vy'Abarabu. Egome. Uyu mwana namusize muhira ari mutonya, ari nko mu myaka nka 12 guce, 12. Mm. Urumva rero ubu unye je ndamaze imyaka 3 ino, uyu mwana aramaze imyaka 15. Yego araboneka ko akiri mutoya. Ariko rero amakuru ansumira, ejo nagiye numva ngo se wiwe agira mu Burundi mu bihugu by'Abarabu. Mm. Ikintu rero nashaka mumfashe nk'abavyeyi, Yego. nashaka mumfashe uyu mwana wanje ntaze guhura n'amakuba ino, kuko naje amakuba twahuye n'ibibazo twahuye mu Barabu ni vyinshi birarenze. Mm. Sinkeneye yuko n'umwana wanje atarakomera n'igufa ry'umugongo aza gukurikira no mu Barabu. Yego. Nashaka rero mumfashe mutangira ku bigo vyose birungika abantu, uyu mwana uzomubona ntihazogire umuntu n'umwe yemera yuko asafira ari muri iyo myaka, niburi buri yaba yarafite imyaka 20 cyangwa mike 18. Mu bigaragara umwana araboneka ko akiri mutoya yitwa nde? Yitwa Nzeyimana Ariel. Bashobora kumuhindura n'amazina mugo barumva ko yitwa Nzeyimana Ariane. Se wewe yitwa nde? Ise we yitwa Njebambona Samusoni. Aba hehe? Rya kabiri kw'ibarabara rya Gurupema komine Rugombo. Nihaba. Yego. None wabwiwe n'iki nuko agomba kumurungika mu bihugu by'Abarabu? Umusaza we je niwe yaje kubimbarira gukurikirana, Mm. arambarira ati yamara wowe naho wicaye mu bihugu by'Abarabu ukabubona papa nta kintu akubwira, wicaye uzi neza yuko Ariyene bagira bamurungika mu bihugu by'Abarabu. Hari uwundi mudamu yaje barabiganira, je twicaranye niyumvira ati wowe rero uhaguruke urebe ingene vyogenda, kuko Ariyene ntaragera kugenda mu Barabu. Nanje numva birambabaje. Ni umwana mutoya ni akana mbona katarasonga kariko karasonga utubere kakiri gatoya. Ni kuvuga uko ni kwa kuntu umuntu ashaka gukunda amafaranga agahiga ubuzima bw'umuntu. Uriko uraraba uyu mwana ntaragera kuza no mu Barabu. Naje namuvyaye akarinda ngana ukuntu aba afise imyaka nkeka ntiyibikona. Akazi k'ibintu ndakazi, imvune kasizemwo nije ndayizi. Sinkeneye yuko n'umwana wanje aza kumugarira imvi. None wowe nagira nk'umugabo wawe mwari kwicara mukavyumvikana ati nyakubahwa mushinga ntahe uwo mwana ntaragera gusafira kubera iki mutushira mu buyagi? Yarabirimbishije yaranse kubimbarira. Mm. Eh, Musanzwe mubana nyine mu nzu canke ni hamwe usanga vyaragoranye? naje tubana nyene ibintu bimeze neza, ariko kujya ku nyene ikibazo c'amafaranga nawe urakizi ubwiwe mwashakanye ci ibintu bigenda uku. Mm. Hama agashaka kubwira ati utemeye ko bica ku ruhande rw'iwanje, cumvira mu buzima nk'ikiri n'umudamu w'iwanje. Nayo ubundi ho jewe twataniye nyene abana bane nyene uwo twashakanye nyene ntabwo ari jewe n'inkindukije n'Imana ibibona. Ubwo ni bya bindi naba mvuga rero ugeze iyo ugaca ubona ko mutagikwiranye ugaca umuheba nubwo atari vyatuzinduye reka tubivuge navyo. Yego shaka kubivuge nta na kimwe, ariko nta buntu muheba ngo ni kuberisha, ariko umuntu wenda muvyarana imvyaro zine mukagera mu bana nka babandi mugaca mwigarama bije gute. Ariko kandi nubwo ndabivuga hariho abagore bagiriye bagaca bahinduka abagabo mugo hariho n'abagabo baca batangira
ukwigenza nabi rimwe na rimwe ugasanga mu by'ukuri mubahevye kubera ukwigenza nabi kwabo ndabizi nabyo. aho nkuko ariko jewe ikintu hanini sinishe cyo kuvuga ngo iki n'ibindi we yavuze ati utanga umuje konte mu ntoki umenye Mm. ubuzima bwanjye buvire no mu buzima akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. None wewe kubera iki wamukura konti mu ntoki nagira ariko bimugumiza mu ntoki ariko arakora nabi. Yewe imyaka ibiri yari iheze nta n'umufu w'inkoko mbona nta n'ikintu mbona ngize ndamubaze agacana ibintu yambwira nta nubwo bishyira ngaha ku itangazamakuru birarenze n'amawodi yarahari. Ibintu yambwiye birateye n'isoni zo kumviriza n'abavyumvise bose bavuze ati ibintu birarenze. Erega aha Nari abantu. ndavuga ati none ko Mm. sha Iyi ko ni. naje kurondera abana tukaba twabyaranye abana bane ni Mm. gute nomara imyaka nka yayindi ndiko ndaca mu bibazo ndi mu Barabu ngaca ntaha ntihagire n'ikintu na kimwe nereka abana kandi nkura ndumika amafaranga ivyo bintu nawe wumva bibaho. Mu myaka ibiri tuvugije ukuri nta terambere yageze ku mu mahera abakora imyaka ibiri. Gusa n'abarabu bahise kuva kw'ishuri mubeshera yose buri we yatwaye umuga muyo namuhaye ntari ikintu n'iki yigeze andangira. Mm. Nta gaparisera yaguzemwo Eh, wasi ngo kamunanire kubaka mugo yabuzemo agaparisera byibuze. izina ry'Imana naho nopfira ndakubwiye ati nta umuswi w'inkoko ikintu kimwe kimwe agataburete nko kwicarako je nigeze mbona. Yaguma afungura buke buke yimereye neza. Mbarira ngo yahombye ngo ararima agahomba ivyo yambwira ntivyabura naye ndaraba ati ubwo butiju ndabugumyemwo nzotaha amaramara ata n'ikintu na kimwe nokwereka abana nanje bose ndafata ingingo. Nyuma muvanye kugira ngo abadukurikira babyumve neza kuko ibi birajyana burya muvanye gusangira ayo mafaranga ukayacisha ku yindi nzira ubu yacisha he ubu ntusanga yarungikira akandi gakobwa akandi murantunga akandi gahungu ku ruhande. N'Imana ibibona urumva nyene naye namubariye Mm. je namubariye ati bivanye n'uko amafaranga mbona utari kurayakoresha ivyo twasezeranye Mm. jewe amafaranga nzoyarungika Mm. uyarungikira abo muhira Mm. baguhamagare uyaharure uyabone Mm. hanyuma bayatware kuri konti Icyumviro cyiza nihagera cyane. kugura nihagera kugura iparasera Mm. cingwa tugomba kubaka nk'iparasera dufise kugira dukore iyindi mirimo Mm. bazoguhamagara mugende kuri konti mutore amafaranga hama mukore vya bintu nanje nkeneye kugira nzotahe nanje mfise iterambere narondereye umuryango. Cyiza cyane cyiza cyane. Mm. Burya rero maze kumubwira uko we yaciye ambarira ati Mm. utemeye kumpa konti igume mu minwe wanje je Mm. sinkeneye abantu bandagira nk'impene kuko jewe si nk'impene Mm. uvira mu buzima ukurikira abagabo bose ushaka Mm. ndakwihanije akabura ntikaboneke inyina w'umuntu Mm. urumva. Mm. Namurindiriye indwi zibiri ndamusiguza ndamubaza ati ngize ukuri twubake amahera nari ndayafise ico gihe ibintu ntivyari bwadahuke yari nko mu miliyoni zine Mm. ndamubwira ati ahubwo ibyo birekeye genda urondere amatafari ahiye wubake hama twubakire abana ni ukuri ko Imana yarandahiye arandahira hica ko ubuzima bwa Saudiya buvuyemwo ariko ukurikira imigabo nshaka nkabaga nifashe yakoze ko nivyo naciye mbwira abo muhira rero jewe rero ndahinduye nimuze muramenyera ivyanje ndondera aho nzoshira abana ikizofasha abana ndakirondere hanyuma nawe twagera mu Burundi tuzobisubiramwo. Mwari mwaranditswe mwarasezeranye. Ego Ubu n'umugabo wawe n'ubundi nta kibazo muzosubirana mugabo iryo terambere uriko urarondera n'irya mwese ngaho wabikoze neza. je navuga ati sinotaha ngaragara ndonderera abana sinze kwicara ino ntahe mbere nka babandi nyene bayaronka bihera abagabo bo ku matelefone ntahe ngaragara ivyo bintu je naravyanse. Nanje nagize ubwoba nagira ngo nibyo nawe wahuye nabyo. Coyana n'icyo gutse hakiri kare mu vy'Imana yafashijemwo vyose ntabwo nzogurisha ikintu nereka abana kweri. Umaze imyaka ingahe kuva utangiye kurungika amafaranga utayacisha ku mugabo? Imyaka ibiri. Uramaze kugera ku iterambere kandi Burya nukuri ivyo ngeze ko je sinidoga. reka nce mbanza mpagarare ngaha ntanga ubutumwa kuko iyi sheni burya niyo gutanga ubutumwa sibyo. Sawa. Hariho n'abandi bantu usanga bahura n'ibibazo nk'ibi byawe ugasanga abagabo barabahemukira bagatangira gukoresha amafaranga yabo nabi bikabananira gukora nk'ibi wakoze nabo ntibavyumve yuko iyo umugabo akwankiye kuko tuvugisha ukuri abagabo bafise abagore bari muri Arabiya
barigenza nabi, kuko usanga bamwe bamwe ari abantu batakintu bari bafise, baronka amafaranga bagatangira kunywa inzoga, abandi bagasanga batangiye kugendera mu bagore. Hari n'abo usanga abagore bagiriye iterambere mugabo bikabananira kwihangana, ugasanga barongoye n'abandi bagore. Hano rero hari ikintu gikomeye ngomba kukubwira wowe muntu nkurikiye. Urumva ko uwundi yahisemo kugira guha responsabilite abiwabo kugira ngo baze baragenzura ubutunzi bwiwe, amafaranga aruhira yabikoze neza, kandi murumva ko biriko biragenda neza. Abandi usanga barira, kandi biba byagenze nk'uku kwawe, nizere ko nkaha hatabuze uwundi aca yumva uko azobigenza nimba na bamerewe nabi. Abagabo namwe mukora ibintu nk'ibi, mumenye ko mukora nabi. Muri Arabiya bararuha, yumvira yuko rero umugore ushobora kumugenderako kandi aruha mw'ubu buryo, ni ukuri ntibishobora kuba byiza, birangira bigenze nk'uko nyene. Ico nokubwira co coma mpfaso ni uko niwataha muzobana mu vy'uriko urarondera, kandi nibaza ko atangorane. oya nta kibazo. Neza ko atangorane, ahubwo azobona yuko wewe ivyo ariko arakora bwari ubupfu, wewe ari we wakoze ibintu vyiza. Aho ingorane wewe bani mu gihe wozoca urengwa umaze gutaha, ugasanga wicushije isimba na twa dusore, ugasanga ntimutinya no kugendana n'abasore kandi muri abagore bakuze, ugasanga ucira muheba, aho uzoba ugize amakosa. Aho uzoba ugize, niyo waba ukuze uzugumane wawe gusa, umwereke yuko icyatumye uhindura ibiharuro kitari kibi, kwari kugira ngo ugere ku iterambere rya mwese, aho uzoba umushoboye. Mm. Hanyuma rero nibaza ko nimba ataco bongera ko umwana bamubonye, twibutsa amazina yiwe, hanyuma ibigo navyo bisafirisha byamaze kumubona. N'umwana muto cyane mu by'ukuri. nta kindi nongera kimwe kurakuza Imana iguha umugisha. Uwo mwana yitwa Nzeyimana Ariane, Ego akaba avuka mu ntara ya Cibitoke, komine Rugombo, kw'ibarabara rya kabiri, kw'ibarabara rya Gurupema. se we akaba yitwa Jewe yitwa Njebambona Samusoni. nyina. Habonimana Azira. Murakoze. Ikigo kizihenda kigasafirisha uwo mwana atarakwiza imyaka 18, ibizoba byose muze mubajye mwifasha. Ni n'amakosa kuko araboneka ko ari umwana. Ibi ndumva ko umugabo wawe bagomba kubikora mu kukwihemura ko, kubera yuko wase ko azira gutorera amafaranga. Ndibaza Yego nico nyene nta n'ikindi. ntararongora uwundi mugore, Oya. arakurindiriye, wumva ko ari umugabo mwiza, nawe muzubaka. Gusa ibyamunaniye kwakira nibi byo kudatora inoti zawe, ariko namwe zirabavuna za murazibima. Je nanse gutaha nyene mpitamaramara, nawe uravyumva. Urazi gukurira indege ngo wagiye guhiga ubuzima, ugataha uhitamaramara, abantu bagutwenga bagutera ivyatsi, birarenze. Uri umugabo oya, uri umugore vraiment, wakuvuga ubikoze neza cyane. Uri umugabo canke niko mpamvu bavuga abakoze ibintu bikomeye bashobora ngo umugabo n'ubwo uri umugore. Murakoze. Yego urakoze, umwami aguhe umugisha. Amina. Ubutumwa bwarenganye, ifoto irahabona, byose babibonye. Ndabishyira no kuri Facebook no mu WhatsApp bijeyo. Ntawe uzorenza ku mwana ngo Yego hose ubishireye. ngo aje ku ndazi, ntawe uzorenza ku busanzwe. Yego sawa urakoze. Murakoze, ndabasezeye. Bye bye. Mwavyumvise. Urubuga ruriho kugira ngo dusangire, dukeburane. Urubuga ruriho kugira ngo dukeburane. Mwabyumvise ko uwo muvyeyi adashaka ko umwana we bagenda muri Arabiya, kandi nawe ahamerewe nabi, arazi ko hagoye, ashaka abanza kure, ntarakwiza imyaka, birumvikana, kandi haragoye. Mwamubonye, ni ukuri niyaza bagana muze mumenye yuko umwana atarakwiza imyaka. Uzorenza ko nzogaruka kino kiganiro hano nyene ku busanzwe. Urubuga ruri ngaha kugira ngo rukebure wa wundi ngo urubanza rumwe rumara zibiri. Twari tuzi ko ari kuvuga iby'umwana, mugabo mwumvise ko harimo n'ubundi butumwa ku bagore babura ukuntu bahindura iyo abagabo bariko barakorera nabi. Cuhindura hakiri kare, umwaka uheze umugabo atarakora icyo yakoze. Hindura, nta byo kwisemba. Ikibi ni kumuheba. Ushobora guhindura ubwo ubutunzi bwawe ukabushyira ko mama wawe canke papa, bakabukurikirana, wazotaha mukabana warubatse iyo nzu umwana yubatse. Hari ikibazo? Erega ntababara ahubwo gusa ca gihe waramweretse ko nabuze ubwenge. Zamugira ubwenge rero, kuko ndazi muravunika. Uwo mudame ndamwemeye, yaraciye ubwenge cyane, hamwe atoba aduhenze
hari ikindi kintu kinyegeje inyuma, yakoze ikintu cy'ubutwari kandi ibi na jewe ndabishigikiye. Murakoze.